ndabaha ikaze mwebwe mwese muko mwakurikira kino kiganiro. Ni kiganiro iragi. Uyu munsi twagize amahirwe yo kwakirwa na nyene icubahiro umufasoni wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Asanzwe arongoye ishirahamwe Opedade Burundi, benshi banamutazira mama mugira neza kubera ko arongoye Fondation Bonne Action umugira neza. Ndabatumire rero mwebwe mwese gukurikira kino kiganiro aho aza kutuyagira ibitari bike kubijanye na nyakwigendera sogokuru Petero Nkurunziza. Ikaze mwese. Yari umuntu atekanye, atuje, aciye bugufi, kandi ari umuntu akunda kunezerwa kubera yakunda gutwenga naho bari mu bihe bigoye. Harabaye n'igihe ndibungenga aho hari mu 2002 niho naciye nibaruka umwana tariki 17 z'ukwezi kw'icenda 2002, ariko ntaribaruka rero igituma sokuru wacu ntashaka no kumwibagira. Niwe muntu yaguma antelefona ambaza, nta munsi warenga atantelefone kubera hari nibarutse mu gihe ibiganiro byari ko biraba bibera Yarusha muri Tanzania. Uwo twubakanye ntiyari hafi kugira ngo ankurikirane. Sokuru rero ariwe databukwe, niwe rero yaguma azarambaza buri munsi umerewe gute, bimeze gute, nkaza ndamubwira nturibaruka asindibaruka. Kandi niwe muntu wa mbere atanguye kumenya ko nibarutse imbere yuko uwo twubakanye abimenya. Ni nawe yaciye amuha iyo nkuru nziza iko nibarutse umwana. Umva nk'ico kintu nk'umukenyezi ntashobora kucibagira, na cyane ko naba ahantu hagoye cyane. Naba mu Buyenzi kwibarabara g'16, hari ahantu nari nkeneye umuntu nyene yoza arambaza uko tumerewe kubera naho twahaba ntitwari twabaye dutekanye. Umutima waguma uri mu kirere, waguma uri mu kirere. Hariho ibikoresho bijanye n'urugamba nakira nkabika nkabashira iyo bari, hanyuma bishitse tugashimira Imana kubera umuzigo twawushikanye. Rero muri ico gihe sokuru yarambaye hafi cyane kubera yari databukwe. Naco gituma nibaza ko n'izina sokuru ariho ryavuye kubera amaze gutanga samuragwa nacavuga ati sokuru w'Abarundi kubera yarazi nawe nyine yumva ko ari se wiwe. Yari se we nanje ni databukwe. Hamwe n'ivyo rero sokuru wacu sishaka kumwibagira. Namaze kuvyara umwana aho ndibuka hari mu kwezi kwa 4, muribuka igihe hatera amabombe menshi mu Buyenzi ino mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe bari bavuye mu biganiro Yarusha. Je nari nzi ko ntegerwa n'umuhisi Salumu. Ico gihe Salumu sinamubonye, ariko Imana iramfasha. Hariho umugenzi yari yampaye ikete ndamutangira Kigoma ahantu hitwa Mujimoema. Rero kurondera Salumu aho nari mfise umwana w'amezi 3 nagiye ndondera uwo muntu ufitiye iryo kete. Rero kubera bari bavuye mu biganiro barandondeye. Ndibuka ko umuhisi wacu sogokuru ari kumwe n'umugabo wanje baraye bakanura bagenda n'ahantu hatinjirwa mu busho bwa Tanzania. Babaza ko hari umurundi kazi ahetse akana gato baba bafunze. Mu gatondo niho bumva ati hariho washikiye Mujimoema. Baca baraza nabyutse sanga sokuru wacu n'umuhungu wiwe bicaye muri salo bandindiriye kandi wari munezero. Duca turavaho rero Kigoma turagenda ku rugamba, kandi sokuru wacu ari umuntu yihangana. Aho hose twagendana ku rugamba bo bagenda bazi ko hariho umutego babateze kandi bawutezwe
n'abagenzi babo. Umugabo jewe nako kana ntigeze bambwira na kimwe. Imana yadufasha turashika imakamba tuvuye Kigoma tukibona sokuru wacu yari umuntu avuga make mugabo ibyo avuga byose ukabona ko yavuganye umunezero. Naco gituma hamaze kuba kwiyamamaza mu 2005 je natangaye cyane ashobora kumva ashobora kuvuga gose ari ku rubuga akavuga gose. Umaze kwibaruka yambajije ati ukeneye iki kubera imigenzo y'abarundi kazi n'abarundi kuza gusaba biragoye. Namubwiye ko nkeneye omo cyo gihe pampers ntazo twakoresha amarenje. Namusavye igice we acaguza na kabiri amahera kugura ivyo namusavye. Byo byose ndabimwibukirako. Umwana wanje umunsi wo kumusohora twagize ubanza rukomeye ko gusohora umwana niwe yamumoye imvanda hama aravuga n'ijambo. Byo byose murumva ko yari umuvyeyi kandi atwitwararitse acitwararika nabuzukuru zabiwe novuga ko nanje nabuzukuru zabiwe byamungu mukuru rero niwe yamumoye imvanda kandi niwe yavuze ijambo ryo kumusohora. Ikindi naco ntazokwibagira nuko sokuru wacu igihe bademubiriza imuramvya twayagiriye rimwe muri demobilisation bandemubirije ku ipete rya Lieutenant nawe baramudemubirije hamwe na Karumba haje muramvya twari kumwe uwo munsi wa demobilisation. Numva nk'ico n'ikintu c'inkora mutima ntashaka kwibagira umuntu twagiriye mu buzima busanzwe rimwe hanyuma Imana iramutera iteka araja mu akita kibanza hama nanje Imana irantera iteka murabona ikibanza ndimo kandi ibyo byose twese nta muntu yaravyiteze bwari ubugombe bw'Imana. Sogokuru wacu ni umuntu twagirana imanza zitandukanye hariya mu gihe c'urugamba. Haraba imanza nyinshi z'umunezero naho ibibazo bitari bibuze twaba keshi turi kumwe. Ndibuka nk'urubanza ko bari kumwe ariko aragira mariage twese twari kumwe. Uragiye kandi ugiye tukigushaka twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango ariko Imana nayo ikora uko igomba niyibona ibikwiye n'ibibereye. Iragi nifuza ko abarundi bosigarana ni iragi ry'urukundo. Kubera iki ibyo byose yagira ambaza buri munsi ko numerewe ambaza ko nibarutse ibyo byose byerekana urukundo. Ahama irindi ragi abarundi bamwibukirako ndibuka ijambo yavuze kandi rigaruka ku rukundo nyene. Yavuga ati urukundo mu miryango urukundo mu bavukana hamwe n'ibyo yacakurikizako yuko kibi sugupfa gupfa nabi ataco usigiye umuryango ataco usigiye igihugu. Rero icyo nabwira abarundi nuko nababwira yuko ugire iherezo ryiza nkuko abivuze. Ingorane zo gupfa ingorane gupfa nabi gupfira abantu nabi gupfira abantu nabi gupfira abantu neza gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no gutuza bukomeye cyane. Iryo herezo rero ni ukuvuga yuko ibyo wakoze ntibizofudike izina ryawe kugira ngo rize ryameho abantu bose baraba ibyo uriko urakora. Nkaca mpamagarira abarundi bose gukunda ibikorwa kugira bagire ico basize. Nk'akarorero murabona ko ubonye igihugu cyose kirimo amashuri abana ntibagenda kwiga kure hafi na hafi hari amashuri nk'ubu onye nibyo niragigiza. Rero natwe yasize dukwiye kwerekana akarabo keza mu gukunda ibikorwa dusumbirize aho yaragejeje kuko yarutanguriye umushinge abarundi bose bamukoreko akarorero bakunde ibikorwa. Ntaco bimaze kubaho nk'utabayeho. Hari umuntu ashobora kubaho akumva ko yorera amaboko ni gukora kugira ngo werekane ico nabuzukuruza ndetse n'ababanyi n'abantu bose bazokwibukirako ati hajya haraciye umuntu yitwa naka kugira iryo zina ry'uwo muntu rizobe ntibagiranwa mu buzima bwa misi yose bw'abantu bose.
sokuru wacu twamwigiye ko ibikorwa n'urukundo. Ibikorwa muti gute? Musomye hajya murabona ko handitse ntawe utunga atuma. Ntawe utunga atuma rero sokuru wacu yari umuntu akunda ibikorwa. Yararima akimbura we ukabona ko ariko arakora nk'uwikorera ku buryo nk'ubu yatuma nk'abandi atonezererwa ibikorwa nk'uko we nyine yishikiye ku kivi kuvyikorera. Sokuru wacu rego rukundo rwiwe twebwe twaza tubona muhira arumikanye cokoroko umufuko w'ibijumba, mwumva ni rwa rukundo nyine nk'icyo nakimwigiyeko. Biguma bitwibutsa natwe urukundo. Murabona nk'ubu nagize fondation Mugira Neza. Fondation Mugira Neza irafasha, si kintu kizana amahera mugabo ndavye kirasohora. Muti gisohora yavuye mu bisanzwe iyo uri Mugira Neza ni ukuvuga ko ibiganza biyavyuguruye. Rero ibiganza vyuguruye ibyo usohoye birinjira. Yatwigishije rero kugurura ibiganza, ntiyatwigishije gufumbatira, yatwigishije rero gufasha abatishoboye. Mwarabona ko ahura n'abatamakazi akaboza ibirenge. Murabona ko natwe nibwo buzima tubayemwo, gukunda abatamakazi, gukunda abana bagwaye, gukunda imfuvyi n'abapfakazi. Rero twamwigiye ko ibintu byinshi cyane. Ibyo twamwigiye ko iryo ragi ryiwe riguma rinagura ingabire ziri mu mitima yacu. Nta kwamikara ngo inshoreke zirabibona. Sokuru wacu nawe hajya ari gushobora akigumira ngaho onye abasumbu bakaba ari bagenda kurima, mugabo nawe nyine yarerekana ibikorwa. Natwe rero n'abakenyezi nta kwamikara inshoreke zirahari. Ibi rero twamukuye ko kuguma twinagura gukora mu gukora nk'abikorera, mu gukorana umwete ibikorwa byacu.